Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana impaye umwanya mwiza kuri tariki nziza ndonse muri kwezi kw'icenda umwaka w'2020. Reka nsenge Imana hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye, ndagutaziriye, ndakuvuze kuko urahambaye Mana kandi uragororotse. Mana ungiriye ubuntu vy'ukuri, nongeye kuronka umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ndagushingira intahe mu ijambo ryawe Mwami, umpezagire bidategeye kumva ijambo ryawe Mwami. Twebwe twese tubona ivyo ugomba uzobukoze. Ni mwiza Yesu Kristo umwami n'umukiza byo nizeye, amen. Ijambo mfise kuri uyu munsi rivuga ku by'amashengero ndwi ari mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, kandi umutwe w'amajambo nahise ngo unesha. Uwo Yesu yahishuriye aya mabanga ngira mvuge ni Yohana mwene data, dusangiye amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu. Kwihangana nama ndakuvuga ko kandi niko kwatumye ibyose vyandiko. Kwihangana kurakenewe. Ni mu vyashu Yohana 1:9 ayo majambo mvuze. Kuvyo kwihangana duteza kwihanganira n'ijambo ry'Imana. Bakundwa, vyantangaje kubona ko ijambo ry'Imana naryo nyene ari ryo kwihanganirwa. Usomye mu Heburayo igice ca 13 ku murongo wa 22 urabona amajambo avuga ngo, ariko bene data ndabahanura mwihanganire iri jambo ribahanura. Byumvikane ijambo riduhanura ni ryo kwihanganira. Umuntu wese azoronka ijambo rimuhanura azogihanganire. Umuntu wese azobwirwa ngo turiko turaguhanura yewe urihangana, mwumva impanuro ko impanuro harigeze ziremera, harigeze abaza, ariko baguhanura ntibakwanse. Iri jambo ryarantangaje mu byo jewe nabwiwe kwihanganira. Nabwiwe kwihanganira ijambo ry'Imana, harigeze riza rigumye umenga remereye, umenga ntoritahura. Ugihanganiye uturikunda ukagerageza kubisha mu ngiro. Imana iduhezagire twebwe twese. Rero Yohana bamuhoye ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana yari muri mpwemu, yumva inyuma yiwe ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi ariyo yaya: Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikia. Reka rero ndabumviza ko nakarimba gato cyane hanyuma nce mbandanya. Yesu tazame ametuletea sifa ya milele, mateka wapate ukombozi wake yupo mfariji. Rero turamaze kwiga igitabo ca Revelation canke c'ivyahishe Yohana inshuro zintari nke kubagiriye ubuntu. Uko rero jewe niga buri gitabo ndagisoma nitonze buke buke, nkagisoma nsenga, nkaraba uko abateologe bashika nk'abane batandukanye babisobanura, kandi iyo shano ugutandukanye hose ndabisoma ko nanje nkugiye ko nsoma nsenga ngo ndonke ishurirwa. Okay, rero ijambo ryanteye guhumuka amaso muri kino cigwa ngo bakwashikiriza niringo, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Hakwirikira ngo unesha. Muri amashengero ndwi yose iri jambo rivuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico bw'amashengero ryaragarutse. Hama unesha ryaraza, ariko bamaze kunesha ko banesha bitandukanye, ingiro babwiwe zatandukanye. Dufise tombora nini kuko twebwe tubisoma byose, kandi byose bitugirira ikimazi.
buri shengero rifise ivyo ryabwiwe bitandukanye n'irindi. Rero narigeze nkiboneye amajambo, narigeze kwandika indirimbo muri aya majambo nyene mu Congereza, to him who overcomes, havuga ngo he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. Nukuri kuva icyo gihe none hishigwa amajambo, rero ndamaze kuyigisha n'ahatari hake, n'ubu numva nugwe kuyababwira, mugenda bashinga intana yabwiye ko by'ukuri ndumva nugurukwiye kuvuga amajambo nigeze kuvuga kera nkayashingiye intahe, possibly with the strong anointing. Rero reka mbanaye moja kwa moja mvuge icete cyandikiwe ishengero ryo muri Efeso, ryo shengero rya mbere. Ngo manyaraguritse aya mashengero ndwi yose ndabe ko no yashikako muri iyi myanya mfise, si mwinshi mwanya munini cyane, ariko Imana ifashije ngaheraheza bigakunda, no shimira Imana. Okay, ivyo Yohana 2:7, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kujya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Niyo twanesha tuzoja kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Naho abo babibwiye muri Efeso, natwe ubwacu Bibiliya turayisoma kandi bitugirira ikimazi. Ikete cyandikiwe ishengero ry'Isimuruna, ryo shengero 2, ibyo Yohana 2:10 havuga ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero, unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Nukuri turavyizeye ko twaravutse ubwa kabiri, twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Dushobora gupfa urupfu rw'umubiri, ariko rwa rupfu rwa kabiri rumwe gutaga mu kiyaga cy'umuriro, ubwo ntacyo rizotugira. N'abazozuka bose mwizuka rya mbere uko bazobangana bose, urupfu rwa kabiri bazoba barurokotse. Shengero rigira 3 ni ku cete cyandikiwe iri shengero ry'Iperugamo, ibyahishwe Yohana 2:17, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Kumbe manu tuzoyirya. Bakundwa nimwihangana, nitwanesha manu tuzoyirya, twarabikwe manu. Narigeze kwashingira intahe ingene amazina yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, nabashingiye ko nasenze Imana ngakisha kuzajyandikira mu gitabo cy'ubugingo. Namwe ngomba kubibibutsa ko umuntu wese azonesha azohabwa iribuye cyanditse ko izina ryiwe, atawundi muntu arizi atari uzorihabwa. Hari muri minsi nagira ubuntu ndakwikana ikigwa cyo muri iki gihe siguriye amazina, kandi no saba mu bigisha bose bahari wogirwa ubuntu akigisha ikigwa cy'amazina, insiguro y'amazina, akamaro k'amazina, byo twera vyiza. Mvuge bikeya kuri ibi iye, ariko yavuga ko amazina yo kwisi afise intumbero za mwisi, nkayo bita family name. Umuntu akivutse bamuha izina ry'ikirundi, nimba batari bakijijwe baramwita ngo nta rukundo, ngo ndi muri rwo, n'andi mazina ngo ndeka tubane, ngo baranyanka n'ayandi. Ayo siyo mazina yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ndabashingiye intaye. Ariko ayo mazina afise intumbero yaha kwisi. Uretse aho, iyo umuntu akijijwe aronka iry'ubukristo, akaronka iryitwa Arfaxade, kandi Arfaxade iyo insiguro yaryo nayimenye ndi muri Australia, nabayo ntazi icyo risobanura. Namwe kumenya insiguro y'amazina yanyu ni vyiza, kandi kwita amazina umwana muze mubite amazina meza. Sindi kuvya amazina, ariko akanumvise no gacishamwo kugira ngo mubimenye, kuko mwijuru amazina tuzohabwa mwumvise ko ari mashasha. Iryo zina nawe ntajuzi uzorimenya urihawe. Ashingomba kwinjiraho cyane, ariko wogirirwa ubuntu agakwikirikirana akanavyigisha, vyo twera vyiza. Imana jizo bifashe, ndumva no bikora, ariko cyo ntumbere si uyu munsi. Icete gira kane cy'ishengero 4 ni cete cyandikiwe shengero gitwatira, ibyo Yohana 2:6-9 havuga ngo unesha akitondera ibikorwa vyanje agashisha kwiherezo
nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanjye nahawe na data, kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Mwene data wokongera ugasoma witonze, ubona ko mvuga nihuta, ariko ufise akanya ukicara ugasoma witonze, wobona ibyo gutuma kwihangana, ukihangana gushika uneshe, ngo uzoronke ibi vyiza byose vyateguriwe abazonesha. Ishengero rya gatanu canke icete candikwa ishengero ry'Isarudi. Ivyashura Yohana 3:5 gushika kuri 6. Ugombye mbere wosoma no guhera ku murongo wa 4 biraryoha gusumbya. Ariko ufise amazina makeya yabo Isarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera. Hanyuma rero umurongo twari twavuze vuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere ya marayika biwe. Amena. Mwumve bene data, ibi vyiza biteguriwe azonesha, ngira azokwambaza impuzu nziza, ngene Yesu azokwatura izina ryacu, iza rya buri muntu azoyanesheje imbere ya data n'imbere ya marayika. Naha kwisi gusa bagushingira intahe imbere y'abantu banezerwa, none Yesu nagushingira intahe imbere y'Imana n'imbere ya marayika uzonezerwa. Ntiwobigereranya n'ayo mageragezwa urimwo, canke sinobigereranya n'amageragezwa ndimwo. Twihanganire byose, ibi vyiza twarabibikiwe, saya amashengero gusa yandikiwe, kuko mwibuke aha hari mw'isezerano risha, ahari mw'isezerano risha, ahasi mw'isezerano rya kera ni mw'isezerano risha, n'amatariki bavyandikiye ko barabitubwiye muracavyibuka. Amena. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Ishengero rya 6 canke icete candikwa ishengero ry'Ifiladelufiya. Ivyahishwe Yohana 3:11 havuga ngo ngira nze vuba, wumire kucyo ufise, ntagire ugutwara igitsibo cawe. Ngira nze vuba, wumire kucyo ufise, ntagire ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanjye nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'iry'umugabo w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mw'ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandikako izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amina. Hanyuma ishengero ry'indwi canke icete candikiwe ishengero ry'Ilawodikiya. Ivyahishwe Yohana 3:21 havuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Ndabisubiramwo, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve icyo mpwemu abwira amasengero. Bakundwa, ngomba mpiraheze kandi riko ndaheraheza intumbero yanjye ko shika kwishengero ry'inko by'amashengero ndwi babwi bitandukanye. Sinagombye gusigura cyane kumenya bari muto, ariko ndabatera peti mw'izina rya Yesu Kristo, ngo umuntu yumve ibyiza twabikiwe. Usome witonze, usome witonze, usome witonze, usome witonze, kandi usome usenge. Byo gutera kwihanganira amagiragizo yose yocamwo, ntaco tuma duhomba ibi. Niyo twanesha, Yesu azoduha kwicara nawe ku ntebe yiwe y'ubwami, nk'uko yanesheje akicara na data ku ntebe yiwe. Mwibuke ni Yesu yavuga y'amajambo ayahishurira Yohana ngo ashire abamarayika b'amashengero ndwi, cyangwa ashire ry'amashengero ndwi mw'izina rya Yesu Kristo. Natwe biraturaba, turi ishengero ry'Imana rikiri mw'isi.
hariho ibyo tubikiwe bitari bike. Uko niko usoma buke buke ukabona amabanga tubikiwe. Kandi kiri cyantangaje hose hagavuga ngo uri n'ugutwi niyumva icyo mwe mabwira amashengero. Ntabwo yavuze uri n'amatwi, naho dufite amatwi abiri bavuze uri n'ugutwi. Sinizera ko ari ugutwi ko kumuri uyu mubiri, kuko umuntu agira amatwi abiri, ariko hari ugutwi kuko kurabwirwa ugufise niyumve icyo mwemu ariko arabwira amashengero. Bakundwa, byadukiye ko twihangana, byadukiye ko duca mu marushwa menshi. Hari umwenda atabyigishije, naje narayisomye aho duherutse ko dukwiye guca mu marushwa menshi kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Rero bene data, nimuze twihangane, nimuze tureme, nimuze tugwane intambara nziza kandi tuneshe. Dusenge ngo tuneshe, ko nitwanesha ibi vyiza. Nsomye bikeya gusa kuri amashengero ndwi, usomye muri birironde vyiza bibikiwe abera, wobona vyinshi. Nasomye vy'amashengero ndwi gusa bikeya bigereranye n'iby'ishengero rimwe vyogutera kurondera Imana. None vy'amashengero ndwi zihamuka vyiga, urabona ko ari ico woba kabisa ubikiwe. Reka rero nsenge Imana, hanyuma nsubize ko naka karirimbo kugira ngo nikahera nzobe mpejeje. Imana iduhana umugisha twese. Mwami wanje Yesu Kristo, ndagushimiye ku ijambo ryawe, ngira ubuntu ngo mvuge. Ndasabye ngo ubwanjye rimpezagire, amena, rigira ikibanza mu bugingo bwanje, amena, ngo menya ari byiza byabikiwe abera, byizokorera abera. Uko nsomye ibijyanye n'amashengero ndwi, bende atatu turi kumwe muri kino gikorwa, ubaye kwihanganira amageragezwa, ubaye kunesha intambara nziza no kunesha, ubaye kunesha ibyaha vyose. Uwatsindwa n'ivyaha ntibyongere kumutsinda ukundi, ukumva ijambo ryawe. Mpwemu yera agira ikibanza muri we, hanyuma nesha ibyaha. Abafite ibibazo bitandukanye n'indwara, Mwami ubaneshereze, baneshe, bazohabwa ibyasezeranywe. Urakoze kuduhezagira, urakoze kutugirira ubuntu, urakoze kudukiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami nizeye, amena.